Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi na makuru ateye ubwoba mu gisoda c'u Burundi nyuma yuko humvikanye amakuru akomeye cyane yuko hari inama yari yabereye muri ntare rushatse muri iki gitondo. Amakuru akomeye cyane rero aheje kudushikira kugihangange General Prime Niyongabo na amakuru ateye ubwoba nyuma yuko kuri iri genekerezo hibonekeje amasanamu General Prime Niyongabo aho yari yatumijwe mu nama gihutihuti. Ayo makuru rero turabashitsa ko mu buryo bw'idonido itangazo igiturumbuka ryo barisotse mu biro vy'umukuru w'igihugu naryo nyene turarigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya rero. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi kure wajije gupyonda ijambo sabone. Ndaguhe ikaze nshuti munywanyi kure wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka nsubire ndaguhe ikaze kandi ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri wajije gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba muri munsi video rabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona rakazijyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri boresha kure yanyu ari nayo yacu ya Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka kazina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera hirya nino mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera hirya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi aka kanya. Umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu Burundi General Prime Niyongabo atumijwe gihutihuti nyuma yo kwanga kwitaba umuhuro hagati yiwe n'umukuru w'igihugu mu nama yari yaberemesherejwe muri ntare rushatse kuri iri genekerezo rya 30 munyonyi mwaka wa 2023. Iyo nama gihutihuti ikaba yari iriko iraraba kubijanye nuko umukuru w'igihugu nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye yorongi kwa kuvurizwa mu gihugu c'u Buhindi. Amakuru rero adushikira reka tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido bibaye mu nyuma zuko yahejeje imisi itari mike hibonekeza intureke ya kudeta mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu yoba yarahatswe kugandagurwa na cane ko vyari vyatanguye kumvikanwa yuko umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo yoba afise umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Gusa ndabamenyesha yuko uyo mugambi atahuwaje na cane ko no kuri ubu ngubu biriko biravurwa mu ntwazangabo mu gisoda. Kuri ubu ngubu ibintu biraje gukomera cyane na cane yuko umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo ari wenyene abariko arafata ingingo zikomakomeye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi n'ibindi bitandukanye mwaravyumvirije nga kuri Burundi News TV. Ariko tuzogaruka tubibashitsa ko mu yandi makuru yacu aza. General Prime Niyongabo abonetse ariko arashira umukono ku makete atandukanye. Izo mpapuro ariko arashira ko umukono biravurwa yuko zoba ari impapuro zikomeye cyane. Ni kuzihemvo reka tuze kubirabira hamwe mwese kuri mwese mumviriza aya makuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Turaba neza ibijanye n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Muri ntare rushatse ho bahejeje kwakitwa umucanwa nyuma yuko umukuru w'igihugu nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye yo basubiye kwifatira ku gahanga ibihangange bitandukanye byo vyibonekeje mu kumuha ishano. Biravurwa yuko umwanya n'umwanya mukuru w'igihugu nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye arashobora gushikanwa mu gihugu c'u Buhinde kugira ngo amagara yiwe yitabwe ko. Intambara yoba iriko irahumunga mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye yubace yanka iyo ngingo ikomeye cyane iriko irashirwa ko nibihangange vyo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ku telefone ngendarwa amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko umwe mu bariko barafata amasanamu aciye apfungirwa mu ikave iri kwa nyenico General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko yarariko arahana amakuru n'umuvugizi w'igisoda ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru dufise rero yo kwizerwa na amakuru akomeye cyane tugira tugaruke ko mu buryo bw'idonido. Uyu mumenyesha amakuru yoba atawe mu mvuto ninde zoba ari kuzihemvo nyuma yuko ari telefone ngendanwa yariko aratanga amakuru bikavurwa yuko izi zose zoba ari nderetsi za Reverien Ndikuriye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Amakuru rero dufise nyuma yuko umukuru w'igihugu caciza c'u Burundi nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye bibonetse yuko yoba nawe nyene yoba agerageza canke yoba ariko arakwa guhabwa isumu nk'iyahawe Moise Petro Nkurunziza. Ari amakuru rero turonse aka kanya mu buryo bw'ibanga turongejwe n'umwe wa General bakomakomeye bahora bacungerera umutekano ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye. Uyu mumenyesha amakuru anyurujwe aka kanya gushika ubu duhejeje gutahura amakuru akomeye cyane n'imvo zavyo turibuze kubibashitsa
tubashitsa ko muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV nyuma yuko General Prime Niyongabo yoba ari mu kaga gakomeye cyane. Ibara rero ryo bari hejeje kugwa nyuma yuko bamwe mu basirikare bo batanguye gushira ahagaragara amabanga akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko bumvirije inkuru iteye ubwoba kuri General Prime Niyongabo. Ariko gushika ubu birazwi yuko General Prime Niyongabo atokurwa mu mabanga, ariko nanone amakuru dufise na makuru adahumuriza tugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndabibutse yuko umugambi ukomeye cyane woba ugiye gushirwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu RTNB nyuma yuko ari amakuru akomeye cyane ajije kudushikira turonse mwibanga ntangere tugira ngo tubashitse ko muri ibi biganiro vyacu vya misi yose idonido. General Prime Niyongabo ijyanganye ngaha mu gihugu cyacu Burundi coba kigiye gukorerwa ibintu bikomeye cyane nyuma yuko ajeje imisi itari mike yibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Gusa gushika ubu haribazwa niba yoba agira akurwe mu mabanga canke vyo babiri bugenda ute. Ndabibutse yuko ibi vyose n'ubundi vyahora vyumvikana ngaha mu gihugu cyacu Burundi yuko General Prime Niyongabo yoba agira akurwe mu mabanga, ariko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndagugarika agaca yanka kubishirako umukono. Ndabibutse yuko ari amakete ashika atatu yarungikiwe umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Ayo makete akaba yoba yarasigura ko General Prime Niyongabo yoba agira akurwe mu mabanga, ariko uyo mushikiranganje agaca yanka iyo ngingo akanka kubishirako umukono nyuma yuko yarahiriye akarengwa yuko atajozoshira umukono ku ikete ikura General Prime Niyongabo mu mabanga. Ivyo vyose rero uko tubabandanya tubibashitsa ko muri aya makuru akomeye cyane ajije kudushikira bamwe mu bene gihugu bajeje kurungika amakuru n'ivyumviro vyabo. Biravurwa yuko baba bafise ibibazo bitandukanye tugira ngo tuze kugaruka ko General Prime Niyongabo mu gihe yoba akuwe mu burongozi bw'igisoda ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru dufise rero igihugu c'u Burundi n'ubutegetsi bwa Gitega vyoba bigira bisenyuke na cane kuri ubu ngubu ugusambuka kwavyo kuri hafi na cane yuko igihugu cacu c'u Burundi coba kishitse aho umwasi ashaka. Turaza kugaruka none ku makuru akomeye cyane nyuma yuko hari amakuru avurwa yuko Rwasa amenyesha ko atamugambi wo gushinga uyundi mugambwe afise mu gihe hongera muri 2025 CNL itaremererwa gusubira gukora. Amakuru rero adushikira rero turaza kuyagarukaho mu buryo bw'idonido. Turaza kubashikiriza amajwi y'agacamutwe turungikiwe n'umujenerali akomakomeye aragenderera umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na wa mujenerali akomeye cyane yoba ariko yibonekeza mu karwi ka General Prime Niyongabo. Hari amakuru rero twegeranije tugira ngo tuze kumvireza mu biganiro vyacu vya misi yose idonido. Kuri ubu rero ni munyemerere amakuru yacu tuyatangurira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira, ariko aravurwa ngaha mu gihugu cyacu Burundi bijanye nuko ariko aratorwa ibiziga vy'abanyororo n'ibindi biziga biriko biratorwa nyuma yuko kuri ubu ngubu ubutegetsi bwa Gitega wejeje gufata ingingo zikomakomeye. Ivyo rero reka tubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane tuyatangurire ku makuru avurwa c'ibitoke. Abapfungwa batatu batwawe n'igenzereza ahantu hatazwi ni muri rijoro ryaheze nyuma yuko abapfungwa bo mu Gashoka komisare y'igipolisi c'intare ya Cibitoke uburaruko bushira urengero bw'u Burundi bavuga ko bafise amakenga. Ni nyuma yaho abantu batatu bafunganywe banyururijwe kuri ubu basowe agasho hafi isaha zitatu z'ijoro bacaburizwa imodokari y'urongoye igendereza muri iyo ntara. Amasoko yacu abandi bapfungwa bavuga ko bafise ubwoba kubw'umutekano wabo. Urongoye igendereza muri iyo ntara arahakana ivyo yagerezwa nk'uko twamwibarije ku murongo wa telefone ngendanwa. Kuri ubu rero inkuru ya Burundi News TV hari igipfungu cishi ku bantu batatu ubwa mbere bahagaritswe n'igendereza inyuma yuko bungururizwa mu Gashoka komisariya y'igipolisi c'intara mu ijoro ry'uwa 21 munyonyi umwaka wa 2023 guheze. Amakuru rero ava muri iyo ntara avuga yuko abo bapfungwa basohoye hafi isaha zitatu z'ijoro bajanwe mu kibanza kitaramenyekana gushika ubu nyuma yuko bari bajanywe n'umukuru w'igendereza muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Imodokari yabatwaye yagiye yerekeza i Bujumbura igisagara c'ubudandaji niko bitomorwa n'umupolisi yari kwizamu. Kubw'ivyo nanone avuga vyose birashoboka kandi ivyabaye muri kahise birashobora kwisubiriza ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ibiziga vyama vyatowe muri Rusizi muri iyi misi heze niko bagaragaza umubabaro. Kuri ubu ngubu rero abene igihugu nabo nyene bagaheza bagaragaza umubabaro wawo. Kubwiwe rero igitabo kigenga ko imanza zitohozwa n'ikiburanishwa kuri ubu ngubu kirabuza umuntu uwo ari we wese gusohora abapfungwa mu ijoro. Kuri ubu rero imvo nanone z'ivyo vyose zoba zejeje
zikomeje kumenyekana ndagira ngo tuzibashitse ko zose mwido nido ry'amakuru twabateguriye. Ivyo rero birashigikirwa n'umwe mu bajejwe umutekano kubwiwe urongoye igendereza mu ntara ya Cibitoke aravugwa muri iyi misi mu bikorwa bibi vyo kugandagura abantu na cane ababa barapfungiwe ivyiyumviro vya politike. Abapfungwa rero basigaye muri komisariya y'igipolisi nano bivugwa yuko kurungu bafise ubwoba ku mutekano wabo ko nabo barashobora kugandagurwa. Kubw'ivyo yagirizwa tumuhamagaye ku murongo wa telefoni ngendanwa kuri ubwo ngubwo uwarongoye igendereza mu ntara ya Cibitoke arahakana ivyo yagirizwa. Kubwiwe abo bapfungwa batatu baramaze gushikanwa imbere y'ubutungane, ariko nanone ibivurwa n'umukuru w'igendereza birawushanye cane n'ivy'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Cibitoke. Avuga ko ivyo atavyo azi kandi ko arindiriye ko abo bapfungwa bashikanwa imbere y'ubucamanza kugira ngo babazwe mu ndwi iza. Reka amakuru yacu tuyerekeze ku makuru twababwiye mu funyo. Amakuru akomeye cane aje kudushikira nuko umukuru w'umugambwe wa CNL amenyesha ko atamugambi wo gushinga uwundi mugambwe nyuma yuko kuri ubu ngubu umugambwe afise igihe amatora y'ibihumbi 2025 y'abashinga amateka n'abakenguza amateka yogera umugambwe wa CNL utoba uremererwa gusubira gukora. Agato Rwaso yabivugiye mu kiganiro cihariye yahaye iradio Ijwi rya Amerika n'ikindi kiganiro yahaye Burundi News TV cayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri ubu rero ari nako abazwa uko azovyifatwamo nanone na cane be n'abanyamugambwe biwe mu gihe amatora yo muri 2025 yogera bataremererwa gusubira gukora. Agato Rwaso yagize ati nta wota umwanya ngo ariko yiyumvira ibindi iyo ntwaro yumve ko iriho kubw'abarundi niyubahirize amategeko bamwe bakore ivyo bafitiye uburenganzira hisunzwe amategeko. Nta wota umwanya ngo ariko araja gufuruguta ivyo afuruguta na cane ko ingingo umushikiranganje yafashe yo guhagarika nanone nizo ngingo z'agahotoro n'izakarenganyo nta bubasha yari ko abifisiye. Kubw'amasoko yacu rero uwo nanone atavuganwa n'ubutegetsi bwa Gitega akaba yasubije kandi akaba yasubiye kwemeza ko atarota nanone yicarana n'akarwi k'abantu 10 bari muri ivyo biro vya politike nk'uko uyu mugambwe baherutse kwirukana abantu bashika 10 kubw'amasoko yacu rero ndetse no mu nyuma bagatangaza ko bamukuye mu burongozi bwa CNL. Agato Rwaso rero akaba asaba ko umushikiranganje Martin Niteretse mu vyo ajejwe harimo intwaro ya hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi nanone kumureka we n'abandi banyamugambwe bagatuma ko ikoraniro kaminuza akamenyesha kandi ko iryo koraniro kaminuza ari ryo nyene rirashobora gutorera umuti indyane ziri mu mugambwe wiwe. Amakuru rero akomeye cyane yaje kudushikira nuko ivyo vyose bitari ko birashirwa mu ngiro na cane yuko ari politiki ya Gitega. Reka rero amakuru yacu nkuko twebabwiye mu funyo tuyabandaniriza ku makuru akomeye cyane yaje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko igihanganye ngaha mu gihugu cacu Burundi General Prime Niyongabo gitume igihutihuti mu biro vy'umukuru w'igihugu nyene cubari General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe ategerezwa kurungikwa mu makungu nyuma yuko amagara yiwe ageramiwe. Aka kanya rero agiranye umubonano n'umukuru w'igisodanga mu gihugu cacu Burundi General Prime Niyongabo bikamu nyuma zuko General Prime Niyongabo yoba agira akurwe mu mabanga. Ikiganiro mwibanga kuri ubu ngubu turonze amakuru akomeye cyane umukuru w'igihugu nyene cubari General Major Evariste Ndayishimiye we n'umukuru w'igisodanga mu gihugu cacu Burundi. Ingingo nkuru zari ku murongo w'ivyigwa yari nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubari General Major Evariste Ndayishimiye yobaciye yifatira ku gahanga umukuru w'igisodanga mu gihugu cacu Burundi. Ndabibutse yuko aba bose bahora ari abanywanyi na cane ko umwe murazi yuko yahora ari pare y'uyundi. Amakuru rero dufise ibintu biraje gukomera cane kuri bihanganje bikomakomenga mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko General Prime Niyongabo yoba yarahatswe gukurwa mu mabanga imisi ishika 3. Ubugira gatatu rero mwarumvirije yuko General Prime Niyongabo ariho hashizwe ko itegeko ryo kumukura mu mabanga ari kumushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca agaca yanka kubishirako umukono. Mwaravyumvirije mu makuru yacu twabashikirije kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Kuri ubu ngubu rero ndinzara ko aje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no kumusi video rabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona rakazujya nayo nyene pyonde ko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu afashanya n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika nyuma yuko amakete ashika 3 yarungitswe mu biro vy'umushikiranganje kugira ngo General Prime Niyongabo
akurwe mu mabanga. Ariko ivyo vyose mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yaciye afata ingingo ikomeye cyane, ararahira ararengwa yuko atoshira umukono ku makete akura General Prime Niyongabo mu mabanga, na cyane cyane yuko asigura yuko atawundi mwene gihugu ategerezwa kuba yosubirira General Prime Niyongabo, kuko abona yuko General Prime Niyongabo ariwe ashoboye ibikorwa vyo kurongora igisoda c'u Burundi. Ayandi makuru rero bikaba bivurwa yuko mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika ariwe mu general nga mu gihugu cacu Burundi yoba afise inguvu zikomeye cyane ku biro vy'umukuru w'igihugu, na cyane cyane yuko ariwe ariko aratana mu mitwe n'umukuru w'igihugu, na cyane cyane muri bibe bitorosha umukuru w'igihugu yoba yarahawemwo ishano yoba agiye gupfa umuyisi Petro Nkurunziza kubw'amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu. Amakuru rero dufise gushika ubundi haramenyekana ingingo ikomakomeye yoba igiye gufatirwa ikijyanganje General Prime Niyongabo, gusa amakuru dufise aremeza yuko General Prime Niyongabo yoba ari mu yabira. Ariko nanone ndabibutse yuko General Prime Niyongabo yahora arongoye kuri ubu ngubu mu gihugu c'u Burundi, muramuzi yuko ibintu vyose vyiwe ababikora ku murongo. Nanone bikavurwa yuko General Prime Niyongabo yoba agira nawe yibonekeze mu bikorwa bitandukanye, nkuko ahejeje imisi itari mike yihibonekeza intureka ya kudeta. Umukuru w'igihugu nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yo kumviriza amajambo akomeye y'ibihanganje avuga yuko ataco ashoboye gushika ubu, hariko aribazwa niba yoba none agiye gufata ingingo ikomeye cyane gihutihuti tugira ngo tuze kubashitsa ko mu makuru yacu idonido. Bikaba mu nyuma zuko twabwiye ko umwe mu bamenyesha makuru yarari mu biro vy'umukuru w'igihugu kuri uyu munsi akakanya yanyurujwe, bikaba bivurwa yuko yoba apfungiwe mu ikave yo kwa Evariste Ndayishimiye. Kubw'amasoko yacu rero bibaye mu nyuma zuko kuri ubu ngubu uwo mumenyesha makuru yarariko arakorana vya hafi n'umuvugizi w'igisoda c'u Burundi. Rero nshuti munywanyi wacu iteka munezero nivyo tubipfuriza, ndagusabe kuri ubu ngubu ntiwibagire kuba wafyonda ijambo sabone kuba tarabikora, ndagusabe akaniko karyumanuke musi video rabanditse ijambo sabone fyonde ko racurabana rakazo jyana nyene fyonde ko ama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Turaza kugaruka tubabwira amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nyuma yuko iyi ngingo gihutihuti kuri General Prime Niyongabo yoba igira ifatirwe, kandi bashire ko umuco kuhejeje imisi itari mike y'ivyibonekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Itangazo giturumbuka rero ryoba risohowe mu biro vy'umukuru w'igihugu, turaza kurigaruka ko dutomora neza kandi dutanga inyishu ku bibazo bitandukanye biriko biribazwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Gusa turahojeje umuryango w'ababuze nyuma yuko kurungu bari ko aribonekeza amabi atagira izina nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ibijanye no kugandagura abantu no gupfunga abantu bakamara umunyororo w'akarenganyo mu mabohero nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndabibutse yuko kuri ubu ngubu hari ibikorwa bitandukanye biriko birakorwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi bidasiguritse, tubibuze kubigaruka ko vyose. Ndakwibutse yuko iyi mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV gushitsa ko amakuru akomeye cyane iri ari ijisho ry'umwene gihugu adafise akaryo ko kwivugira, ikorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'ahandi mu bisata bitandukanye, tukabandanya tubashitsa ko amakuru mu buryo bw'idonido. Kuri ubu rero ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.